Bonjour, bonjour, bonjour. Nizere ko mumeze neza. Ego hanyuma uno musi n'undi musi mwiza dushobore kwigishanya. Turabire hamwe turafise amastrategie dukoresha muri trading sport. Ariko ngerageje kugira ico mvuze kuri trading turiko turakora uno musi. Ni trading y'ama crypto. Abantu bataratahura mbega trading forex, mbega trading sport, mbega trading futures ihagaze kuri ziye dukorera kubiki ni ukuvuga iyo wumva ama crypto wumvamo za BTC, za Solana, za XRP, za Neiro n'izindi. Ni ukuvuga rero i trading dukora sport niyo ku ma crypto na future niyo ku ma crypto, ariko future na sport ntizikorwa kumwe. Rero uburyo reka twige sport mvuge ukuntu ukuvuga ukora sport ubanza kumvamwo principe irimwo yuko ari buy low and sell high, ni ngure biri hasi ku rugero kanaka mugabo ruri hasi, mu gihe mbona yuko imbere hari ahantu hejuru biba bikunda gushika mu kuduza valeur, mbona ntinguze biri hasi, rero niyo vyaduka ndaja kuronka inyungu. Niyo principe wamuzi yuko ugura biri hasi hanyuma ukadandaza biduze. Niyo principe yo muri sport nkuko hari principe yo muri futures trading. Rero muri sport ufise royal Q urakoresha sport neza, kandi ufise royal Q nyene ufise muri sport urakoresha future neza cyane, kubera zose zibiri zikorera ku ma crypto. Ahantu hose hari isoko urakoresha future na sport, nimba ari muri OKX, nimba ari muri Yobi, nimba ari muri Binance Exchange, ni isoko y'ama crypto. Ama crypto yose rero urakoreramwo future, hano ugashobora gukoreramwo sport. Turabire hamwe rero turavye tumaze imisi twiga ama strategie atandukanye, ntahera umuntu agenda arevuriwa buke, ariko turabire ukuntu umuntu ashobora kurangurira ifaranga kugira buy ku rugero kanaka riba ryamanutseko, bidasiga ko riba riri hasi cyane gusumba, mugabo hasi hafise ahantu hejuru haho hagera kuburyo umuntu ashobora kuronka amahera yinjiriye ku urwo rugero, hama akaja kuronka inyungu iduze ku rugero kanaka rwo hejuru. Ni ukuvuga rero ni support, hama ukaronka inyungu ari uko coin canke crypto yawe waguze iduze kuri resistance. Okay, turabire muri royal Q comme d'habitude. Okay, turabire ni ukuvuga iyi soko tubona ngaha, narababwiye yuko iyi soko tubona ngaha muri royal Q mu ncamake ntayiri muri sport, ntayiri muri royal Q, nta soko ifise. Ni ukuvuga aya n'amakibito ari muri Binance. Murabona yuko aha hari Binance nkuko ushobora kugira uko ukabona n'ayandi ma échangeur. Ukabona n'andi ma échangeur havuye Binance haraza HTX ni Yobi, havuye Yobi hari Indodax, Kraken, Bybit n'izindi. Yose n'ama échangeur ushobora gukoresha kw'isi yose. Ushobora gusanga Kraken muri USA niyikora, okay, usanga barayikoresha no muri Angleterre, ukuntu nkuko nyene. Ni ukuvuga hari ama échangeur usanga adakora ngaha iwacu, hano ugasanga arakora, cyangwa usanga hari ntakoreshwa usanga akoreshwa ngaha iwacu. Ni ukuvuga zose turazigerageza bivanye naho umuntu aba atumbereye. Okay, turabire rero crypto tworabirako ukuntu ushobora kuraba spot resistance ugashobora kwinjira. Turabire ngaha kuri AVE nkuko turazi ko tuyikunda, ni crypto ifise movement byo kuduga no kumanuka. Ifaranga rigizwe n'ubuzima bwo kumanuka no kuduga nje vyaryo. Ego turabe, ni ukuvuga narababwiye n'ubundi amaze kubabwira kugira ubone neza ifaranga neza ngene ryifashe mu masaha heze, nyine ushobora kuja kwifata mu yandi masaha. Urabira muri time frame ya 4 heures, ariko na one day ni bon, ariko cyane muri 4 heures.
sivyo aha ngaha muri kenzo no muri kenzo minute uraharabira kugira ubone ko ari ibintu biheze mu mwanya muto kandi byo gusaba kugaruka mu wundi mwanya muto nyene ako ngaha abari mu masahane ni kuvuga uja kurabira nyene mu masahane nyene aja kuza mbega izuba yitwaye gute uri gukoresha rero ibintu byo gukoresha byo scalp target gukora kugira uronke inyungu mu mwanya muto muto kandi ufise umwanya uri mu isoko uca ngaha muri 15 minutes ukorera muri 15 minutes ni ukorera muri 15 minutes niho turabira ivyo niko ndababwira ugacuraba cyo bita support et resistance. Support ni hehe? Support ni ahantu hasi urugero kanaka coin yamanutseko niko support. Hanyuma aho hantu hageze ishobora kujiduga. Hanyuma resistance ni ahantu ifaranga rigera rigasubira rikamanuka. Sivyo? Turabe ngaha urabona ngaha iyi pattern chart niyo muri AV, sivyo? Ni courbe ikwigisha ikwereka ngene ifaranga AV ryegera ritwara kandi rikaduha ide yuko muri 4 zindi zimbere muri 15 minutes ija kuba yifashe bivanye n'ama probability umuntu ashaka kurabirako. Murabona ngaha no mama actuellement ifaranga rigeze kuri $290 iyi AV, $290 nicyo rigezeko. Ariko ngaha murabona uko araba riva ngaha ryamanutse gatoya rigeze ngaha icasubira iraduga, sivyo? Ariko kandi aha hejuru aha ryanditse igiharuro 292,32 uno munsi riri bino mwanya riri kuri $290 ni kuvuga habaye shite ryagabanutse $2 murabibona mwese ryagabanutse, sivyo? None murabona ikintu cabaye aha hantu hejuru yageze ngaha igacimanuka aha niyo bita resistance. Aha hantu naho ngaha hasi gera hepfo gatoya gesubika avansa bahita spot. Naha hantu ngaha mubona ngaha yakwise ngaha gesubika duga ngaho ku ahantu ngaha bahita spot. No ngaha hose aha naha bahita spot ko mabona ko yavuye ino igacimanuka ikaza kagera ngaha hanyuma igasubira ngaha ikaduga igasubika manuka igasubika duga igasubika manuka igasubika duga igasubika manuka. Ahantu bibe yamanutse ama point igendera manukako bene izi point zo hasi izi point bahita support. Aha hejuru ikubita igasubika manuka aha hejuru bene aha hejuru hose aha hejuru ku masomo yo hejuru bahita resistance. Ifaranga rero ryinjira kuri support ugasohokera kuri resistance. Muri iki gihe rero ni hahandi tuvuga tuti nta musi umutrader yoshobora kubura amahera. Buri musi nta mutrader yoshobora kubura amahera mu gihe ari professionnel. Mu gihe ari professionnel je dis bien. Kuko naho ubona ari umutuku byose byakorotse biri hasi. Burya ifaranga rirafite aho riva naho rigera kanaka. Havuma haba hato muga harabaho. Kandi nawe yakotse iri hasi aha nyene hasi nyene yashobora kuva kwa avansa kuko ifaranga ntishobora kuba riri stable itaduga cyita manuka. Ifaranga rigizwe n'ubuzima bwo kumanuka no kuduga ni ngombwa. Ni ukuvuga ntaje kuvuga ngo isoko imeze nabi no musi ego isoko imeze nabi hari amahera make mugaraboneka ku professionnel. Rero umuntu professionnel wese ndamusaba yuko yo kwiga gukorera kuri support et resistance hama yandi mafaranga akacamo hakubiri andi mafaranga nayo akayakoresha muri mu setting agasettinga kome biri yuko kome biri nkuko loyal option ikikorera muri support muri sport trading idusaba yuko igurira hasi hanyuma ikadandaza biduze. Ni ukuvuga hasi hatandukanye kandi hasi ni henshi ahantu ifaranga rigenda rirakoroka ritibuka ni henshi. Hanyuma aho hantu bivuye igasha yava skaduka bahita support.
bayita support hanyuma hirya hejuru ndahigira gashyizwe ikamanuka ni resistance ni uvuga rero kubwo ibibona gute ifaranga riramanuka ku rugero kanaka wowe urashobora kujija okay urashobora kujija ukavuga uti iri faranga nk'ubu riri ngaha kuri 289 okay urashobora kuvuga uti jewe ndaririndiriye ribanze rigari kuri ngaha kuri support iyi support kucufyonda ko kuri support cufyonda kuko kwibuje nyene ucubona ibiciro ahantu gerigeze et 277.83 murayibona mwese washaka kubwiya robo uti jewe rero kuko nana amasapoti ni menshi kuva kandi aho ifaranga ririko rirakoroka riko rivino hejuru rikoroka sino kwinjira ngaha murabona ari bari kuri target yuko ibi hageze yuko umuntu adandaza ubwo yasohoka isoko ko crypto biri hejuru twarizi vy'ama RSI okay twarizi vy'ama RSI bitwigisha kubona ikintu ifaranga ryaguzwe urugero ryaguzwe ko ukabona uti ino faranga ririkurashe ku rugero ruto ndacasigaje kugurwa kandi canke naho amahirwe yo kurigura ni make kubera iki ryaduze cyane tuje ngaha turabe twiceho gatoya bana turi muri 15 minutes ucuza ngaha kuri 15 minutes nyene ukayiraba ko ari 15 minutes ugaza ngaha kuri technical indicators ugafyondako uko ufyonzeko ucubona RSI ino faranga ifise iyi RSI faranga ifise 62% okay iyi rero iri hejuru cyane imico bita overbought ni uvuga imaze kubiri hejuru cyane nkuko si byiza kurangurira ifaranga ino riri kuri current price cyangwa kwiciro ifaranga rigeze kuno mwanya kubera riri hejuru cyane okay ifaranga riri hasi riri munsi ya 30% aha kuri RSI ari kuri RSI riri munsi ya 30% niho ifaranga riba riri hasi ushaka kurigura ku iciro rigezeko muga ino ushuzara amasapoti kanaka ushaka kuja kurigurirako okay washaka kubona ngaha ino ugashuvuga uti je ndo ndaraba iyi sapoti sino yinjirako nagene ni hejuru tikasi ndayitungire basi nko kuri sapoti nyene canke sivyo nagene cende yabwiye yuko ushufata ukamaintena n'utoki ugashira ngaha kuri iyi buji kuri support okay ugacubona igiharuro ushaka kwinjirako sivyo ugacubona prix ifaranga riri ngaha riba rigezeho ngaha okay 277.8 okay mu kubikora bene ivyo rero wibwirira robo utije kugura kuri ibiciro ushugenda hariya aha ngenda bereke gato y'ahantu ubishira ivyo biharuro uzanga kuri create comment de mabizi ngene tubikora ukaza kandi ngaha kuri create okay mvuga mutume désolé kubera ko ariko ngenda kwikantu bishira imbaza deposing iyi kuko iri mu isoko deposing kugira mubone aho dushira ico giharuro mu kwituma robo okay asha ntiyemera rofite kuri mu isoko sawa igiciro cyo kwinjira kuri cyo giciro muhamusanga ngaha address ahanditse ko ngo initial price initial buy ni price sivyo prix initial faranga ginjira ko murazi ko washufyondamo ngaha ufyonzemwo rimwe rimwe dushonda kuri confirm kuko uvuze ngo ifaranga ngo robo yinjire kwico giciro nyine ifaranga rigezeko mugabo hagendana ahantu ushobora gusezisa ukandika le prix robo ija kurangurira ko ija kwinjira ko kuri iyo faranga naho rero twandika 77 ni twabimenga okay ugaca bimeza kuri confirm ni uvuga robo yibwiye yuko ija kurangura ari uko iryo faranga rigeze kuri 277 rikorokana uri kuri 290 ryamanutse rikeza kuri 277 no robo ija kurangura icyo yinjira isoko irangura okay aha nta ushobora kwibwira robo ibiciro irangurirako okay kandi subize iyi nkuko yariri okay dusubira inyuma ngaha tenga ku support resistance okay akuri graphique bayita graphique okay utuno dukoni twa rouge et verte twitwa candlestick canke bougie ama bougie canke candlestick ama candlestick yose afise insiguro yazo tuzovyiga turamaze no kuvyiga bimwe
ayemwe yose afise amazina yayo ku buryo uyibonye ucuvuga uti iyi buji yerekana iki niki, yerekana iki niki, yerekana isoko igomba iduge canke yerekana isoko igomba imanuke, ku buryo uyibonye uca uyinjira ugaca urangurira ku current price, ucuvuga uti kaninjire ku biciro nyene mba ngezeko. Current price murazi nyene uyishiramwo haya kuri initial buying price, haya kuri prix initial du marché, ufyondako ugashigira confirme. Mugabo ugomba guspecifier nyene igiharuro nyene ushaka kuja kwinjirirako, atari kigihe ca current price, atari kigihe giharuro ifaranga rigezeko uwo mwanya nyene uragisezisa ukagishiramwo indani. Okay? Aha rero twavuze ko ahubwo ushobora kuvuga uti ninjire kuri support omwe mba mboneye ko umengo mvuye ino riri ifaranga mabona rino rigakoroka rigashika ngaha omwe njanye norangurira basi ngaha, sivyo? Aho usiga ubwiye robo ikaja kubikora, wowe ugaca wigira mutwe wawe kandi aja kubikora hama ikakirangura, sivyo? Iyo rero winjiriye ngaha, sivyo, nubu uri sûr yuko riheraho rimanuka, ishobora kuja kuhaca ritarimanuka. Niyo mpamvu utabwira robo ngo irangure inshuro imwe, urayishiramwo ama margin call, sivyo? Ushiramo margin call, ubona nkaha naho woraba ukinjira kuri iki 275, sivyo? Hari ahandi hantu kiri gitoya gusumba, utoca uvuga ngo iri faranga kumbure nija gusubira hasi cete ari mariduga, irashaka kuca ribanda rikamanuka. Rero niyo mpamvu twumva dushiramo imisi yose tactique drop, winjiriye mu buryo bwo ngaha ukabwira robo ikaja kurangura mu position nibuse nka $100, ukayibwira basi iranguye n'inshuro basi na 5 canke 6. Hanyuma amadrope ukaraba hajya ku makolo omwe kubyo tuja nko munsi ya 15% canke ya 20%, entre 15 et 20 et plus. Hanyuma nukuvuga ico ukora ucugwiza cyo bita scalping, sell manuel. Scalping sinzi ko mwese mumaze kwimenyera canke sell manuel, ni kwa karobo inyungu ibigezeko. Iyo video ndayifise ngaha kuri channel yanje muzoyirabe, yanditseko sell manuel scalping. Nukuvuga itusaba bitwigisha kwa karobo inyungu ibigezeko, ntizisubirana inyuma, kuko robo bwayo ntiyige idandaza itashize ku nyungu wayisavye, kwiteka profit wayihaye. Nukuvuga itarayishika ko rero hariho inyungu kanaka ibiri kwiragerako, ukashaka kuzibona ukabona kumbure ishobora kushisa kuri resistance kanaka, nimba iri kwiraduga ngaha iraduza igezeho ngaha igomba isubira imanuke, sivyo? Igomba isubira imanuke. Ahantu rero ho kumanuka wowe tubona hariya muri strategy hamwe turabira ifaranga ngene gifashe, ucubona inyungu ufise ziko ziragabanuka kandi ziko ziraduga, karozo ziko zasubira inyuma. Muco gerecho uzaka robo kugira ntizisubirane inyuma manuellement atariyo ikudandarije. Nukuvuga niba iko bikora nyene mugo kazi ya manuellement kugira uti zino nyungu niyo zisubirana inyuma kandi namaze kuzibona kandi sinke nahita bwashe kuzona yisabye, nico ya sell manuel scalping. Ivyo rero nivyo umuntu umutrader akoresha kenshi mu gihe ashaka amahera yinjira buri munsi. Nukuvuga akora ku support na resistance. Nimba yinjiriye ngaha ashovuga ati ko mfise umwanya reka ninjire kuri current price, ngume ngaha nyene, ngume ndabiraba ku nyene, inyungu zize kuzara zibona ikine zinjiza, sivyo? Cisubiye ndabe n'indi faranga n'indi coin nyene ndabe ndayige ko ndayigenzwe ndage ni kwitwara kindaba ama support mbone nkwana nkuku iko yaduga nkuku, sivyo? Ane yabanjira shita aha yashise murabona ngaha aya banjira manuka kuva ngaha kuri 290 iramanuka yamanuka nonga aho ushaka kuhinjira mugabo aha ni ku matangente ni hejuru cyane, ufuma basubwira Robeka kurangura basikize nko hepfo, wowe ucunganwa nuko itamwe kurangura, iranguye ucuja hafi ukayiguma hafi kugira ushigirane uzasikarupinga uzagira sell manuel uronka amahera yinjira buri munsi uko bigenda kose ntabura yinjira, kandi uwo mutaye wawe ukoresha ku mascarupe target wa muhari nta munsi numwe zo kujana muri floating loss ngo igumeyo, uya uko uraza urinjira wongera usohokana amahera umutahe muri libre. Rero betarukaye cyane n'umutahe wasize ku strategy yandi ya setting swate washizemo RSI. Tufate nk'iri faranga mfise umwanya muto, mfise kandi kazi ndiko ndakora, mangomba gutuma robo
mbonye ifaranga riri no hejuru, okay, Chelsea abwiye robo ikaja kurangura RSI iri musi cyane, iri musi ya 30% nkuko biri ifaranga bwa iribe prêt à kugurwa neza, nuko riba rifise ibiciro vya RSI biri musi ya 30%, okay, niho riba riri muri oversold. Ni kuvuga rero ndashaka kubwira robo ikaja kurangura ari uko byakotse cyane, nkaca nigira mu kazi kanje kandi kaja kundangurira nakandandandariza. Umugabo yinshaka amahera yo ku munsi mbo umuntu aba ari fise umwanya kandi agumaho, kandi umuntu akizura cyane isoko ya crypto, akabona ifaranga kana kagifasha uko ama support ifise ngene ni kuritwara kwezo wacunga rero uti ikandabe ko no support ni none se kwa kwi support yo ngaha nce ninjira cyane nayo kansiga mbwiye robo ni yagera kwi support yo ngaha nce ninjira nabe ngene mu haraba ucufata ukamentana muri yo ntuze muri yo buji nkuko ugacubona i support ibiciro rigezeko ndetse akatrevensi tavuga kambwiye robo handi muri ni sure buy ni price ukashugenda ugashaka ico giharuro ugaca confirm robo izorangwa ari ukwigeze ku ico giharuro nyene, okay. Normalement rero nuko vyifashe aroyo kikwanze cyane ni ukuvuga ni wowe widirija ni uyibwira ni uyikoresha. Hari gihe amahera yawe winjiza amahera kuri buri munsi kubera umwanya ufise kandi n'ubumenyi bufise. Ni ngombwa ufise ubumenyi nabwo turabutanga neza utakibazo na kimwe kihari ke n'ubaza neza ko aronka inyishu sawa. Hanyuma ibindi navyo gasetting abashugiye robe kaca kurangura byakorotse hariwe n'isoko iko yaduga isa neza naho niho hahushuza ngaho gacurabira ngaha mu support resistance ukaraba support kuca winjira igeze kuri resistance ikibikubwira uca kubona hariya mu nyungu zikuzasubira inyuma ushuseringa manewerema aya kabarinjiye ugasubiga seringa yanda kinjira ugasanga ku munsi uregaje na $3 cyangwa $5. Ni ukuvuga gukora full time ni byiza cyane, birafise akamaro n'ikimaze cyane utuma mu isoko robo ukaguma hamwe ikikorera ahandi ukabura ukayiraba kugira haragira amahera utahana. Hari isoko yitwara nabi muga naho yitwara nabi ukorera ku support resistance nta munsi wabura amafaranga fuma make mugaraboneka kubera iki hari ahantu uzurabira uricara ukagumaho hanyuma ituze gato ukayinjiza ufuma uronka basana $5 nuko hanyuma kandi ikindi noba comme crendeye iri kwakora ku support resistance first buy in amount ugiye muteye munini kubera ni ibintu uvyibonera ntaje kuvutekanya ngo reka ngire mutahe muto kugira nje kuronka incuro nyinshi n'amadrope manini kugira niyakoka cyane ntije guheza amahera yose mu isoko, okay. Ariko wowe ivyo ntubitekanya cyane kuko ubu uri kuravyirabira ngaha kandi winjira ubona yuko hejeje gukoroka igomba iduge, okay. Ukabona ko ha support hite gukubita vraiment kavuti kudonte kwa fisha kanu ka verte ikweranning uca winjira nego ha $1 abamaze kandi murazi duze nka impo gusa ufise nka $100 kuri face buy na amount $1 bakinjira ushuseringa basukara ibindi faranga uko amafaranga ntigenza kumwe. Uno munsi nimba ndiko ndarabave mu nyuma nja kuraba SFX nja kuraba nja kuraba tawo nja kuraba n'izindi, okay. Nkagoma checkinga ni ukuvuga uwo muntu afise umwanya kandi afise n'ubumenyi bwo kuraba ama crypto. Ni ukuvuga rero gukora professionnellement no gukora ufise kandi kazi bitanga amahera amwe. Nyimubona abantu bafise amahera menshi ntuzurabe ngo yarosa amahera menshi dusimitaye ingana oya, ubumenyi umwanya birakonta nuko mwandanye mugwa neza kandi nizere ko biko biraza. Trading ikwiraza cyane kuko dukorera muri sport no muri futures. Ni kuvuga iyi soko ukora abati bije kurangura biduga, okay, ukora muri sport, okay. Uti ko vyaduze bino hejuru bigome bimanuke reka ce ninjirira ino nyene bije kugenda byamanuka bimpa amahera ukora muri future hanyuma mugacukoresha short ugashotinga ana ngaha biri no hejuru nyene niho winjirira muga muri sport winjira biri hasi mugabo muri future winjira biri hejuru kugira bimanutse uronka inyungu nuko mubandanye munkurikirana.